abo nabo ico bagwanira nabo barondera intwari ibereye iyo bari. Hanyuma iyo migwi yose hamwe na Leta bara bagasangira umwansi, kuko turumva ivy'igisoda c'u Burundi kiriko kirakora hariya gifatanije n'igisoda ca Kongo gifatanije n'iyindi migwi, barasangiye umwansi ariko umwe wese ariko akurikira objectif yiwe. Nibaza ko umuntu agerageje kubiraba, iyo baba abansi hagati yabo bari kuba muri mission ya mbere yabo ya AFC M23 twigwaneho byo kwirukana Leta bara, bakavuga bati tuvire ku gihugu, kuryaye bariko bahangana na FDLR, kurya bariko bahangana n'iyindi migwi. Nuko umuntu akwiye kubitahura, ntiyishiremwo ngo hazoza ngo alliance ngo hacike ngo AFC M23 ngo twigwaneho Leta bara, ivyo ntiyagire n'uvyitega, niko nokwishura, ntiyagire n'uvyitega kuko bafise ivyo bagwanira vy'iwabo, Leta bara nayo ikagwanira ivyo Burundi. Ahubwo abarundi bavuge bati reka abo bose kwanza n'abanyafrika bose aho bariko bagwanira intwari ibereye mu bihugu vyabo, reka tube tushigikirana twese, ntihabemwo ibintu vyo kugwanyana, ntihabemwo, kuko ntibikenewe, kuko bakaronka intwari ibereye iwabo natwe tukaronka intwari ibereye iwacu, tuzoshobora kubaka ibintu vyiza cane gose. Hanyuma nk'ibihugu bifise intwaro zibereye, ibihugu bigira imigenderanire myiza. Ariko kubandanya abarundi barindiriye kumenya mbega barakorana canke ntibakorana, ivyo sinibaza ko umunsi umwe tuzokumva ngo hariho amasezerano hagati yabo ngo bagaragaje ngo barakorana. Naho vyakaboneye. Oya, sinzi ko mwantawe neza, navuze imigenderanire sinavuze gukorana, kuko nk'uku umuntu ashaka kuvuga ati imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntiyifashe neza, imigenderanire y'u Burundi na Tanzania imeze gutya, y'u Burundi na Kongo imeze uku. Donc rero imigenderanire hagati ya Leta bara na M23 canke AFC M23 imeze gute? Imigenderanire niyene urumva ico duteza kwishimira nuko simigwi iriko iragwana hagati yayo, ahubwo n'imigwi isangiye umwansi. Nk'abasangiye abansi rero batariko baranagwana, aho tuvuga ati imigenderanire imeze neza. Burya ega iyo ibintu biza kuvugwa nuko biba bimeze nabi, nta waduka ngo avuge ngo imigenderanire ngo y'u Burundi n'u Rwanda tuyivuga ari uko bigiye gupfa. Nayo ubundi yo umwe wese ariko akora nk'igihugu ariko ashikira objectif ziwe, bakagira aho bahuriye n'aho badahuriye, ubundi aba ari ibintu bisanzwe. Imigenderanire nene twebwe nk'abarundi dukwiye gutahura nuko sabansi ncuragenda mugende murabe mu makomunike abaya twigwaneho, abaya Leta bara na Leta bara, abaya M23, muraza kugenda kubona yuko aho baba bariko baratangaza ntibavuga ko bariko baragwana, kandi noneho nta nico tuma bagwana, kuko iyo bari no gutaka. Navyumvise, reka dufate yuko muzokimbariza umuvugizi wa Leta bara niyaboneka canke nimwamuronka kaje muzokimumbarize, naho kindimita muri analyse nagire ngire, ariko kubwanje kuri isije wewe n'ubundi tubarire kubwawe, wewe ubona umenga imigenderanire hagati yawe yari kwiye kumera gute? Oya, imigenderanire nagwa yakarore nk'uko umuntu avuze igihugu c'u Burundi n'u Rwanda, umuntu avuga ati imigenderanire ntiyifashe neza, kubera barugaye imbibe, ntibakorana, ntibahana amakuru, ntibagira n'ibintu byinshi byerekana imigenderanire. No hagati y'imiryango urabona imiryango iragenderanira, famiye iyi n'iyi biriko biragenderanira, ukavuga ati imigenderanire y'iyi famiye n'iyi imeze neza, parce que yuko les familles zibahana cyane, no kubera bagenderane, baramukanya, barakiriki, barafashanya, barahana amakuru, ibi nibi. Mugarumva ko mwabitanguye neza mvuga ati ntimuri abavugizi, nimwandonke umuvugizi cyane nimwamuronka akaryo muzomumbare, cyangwa ubundi wese yo baraho umurede azomubaza azotubwira. Mugabo reka ngira analize naho ako kantu gaca kambura, kuko nashaka gushiramo iyo option. Ariko
ikiguzi c'abarundi bose yaba umurede yaba iki kizoba kimwe ku barundi n'ubuzima bubi niko novyita ubuzima rero abarundi babayeho yaba barede yaba bari hanze yaba bari ku butegetsi yaba CNDD ubuzima bubi bw'abarundi abarundi bariko barabamwo niyo konsekansi yo kudatabara abarundi donc umuntu wese adashoboye kugira icyo ashoboye nuko aba yemeye ati ubuzima nibabubemo nta kundi ariko arashobora gusanga hari abashoboye bagashobora bikeya bakabura ingene umugani w'ikirundi avuga ati sorosoro igwiriye iroye bakabura uwo muntu ashobora gufata iyo initiative yo kugira tereka negeranye isorosoro niyo analize nogira nari kugira ndende mugarumva nuko ariho parti imwe ntashoboye kuronga murakoze ndabona Kalisa duze kari none natubwire igihugu mwanyu turakumva ego bon nari nduze kubera numvise ico kibazo ca Albert hanyuma nagira ndagushimire ku nyishu umuhaye ntasa n'utanyuzwe mugabo nibaza kwinyishu mwanyu turakumva nibaza ko inyishu wamuhaye itomoye nk'uko wamubariye nga aye bon twebwe ikiganiro ugirisha si ntuze ya officiel ya Rede Tabara ahubwo n'abanywanyi n'abakunzi n'abandi n'abarundi en fait muri rusange bashaka ko mu Burundi ibintu bihinduka basubitse igihugu ariko rero kuri Albert Desinzi nivo yiwe mugabo yatanze akarorero avuga ati urashobora gufata Burundi n'u Rwanda imigenderanire si myiza ariko nashaka ndamwibutse Burundi n'u Rwanda n'ibihugu hajya amayeta arakorabora agafashanya niyo bigenze nawe bakavuga ati ibihugu bibiri ntibikorana cyangwa imezuko ariko Rede Tabara n'umuhari w'abagwanyi M23 nabo nyene n'umuhari w'abagwanyi ariko bamwe n'umuhari baharanira gutanga i Burundi abandi nabaranira muri Kongo barashobora kugiranira imigenderanire cyangwa bakagira ivyo bakorana canke no kugeza aho dushika nkuko babivuze turumva ko batanye mu mitwe ariko kandi nande ndamubaza ikibazo mbega aho baba bakorana canke baba bafitanye imigenderanire myiza ivyo mbega ni ibintu bivugirwa kuri space ni ibintu bivugirwa hanze canke ni ibintu bijanye na diplomasi kuko ntizoca mbega ko abarundi twibaza ico abasirikare bene wacu basaza bacu bashiki bene wacu bariko barazira muri Kongo ndayishimiye yatwaye abasirikare b'u Burundi Rwanda muri Kongo atanabije no mu mategeko muri parlement ngo bavyemeze mu ntambara zitaturaba zitaraba abarundi bagatikirirayo umuntu iyo wamuhaye igitwazo ndabo niko kabazo nashaka ndamubaze Albert twumve ko tuvyumva kumwe kuko hari ibintu umuntu adashobora nibaza ko bitavuga canke bitanakogwa kuko ni ibintu bya diplomasi umuntu avuze ati Rede Tabara no munsi ifite imigenderanire myiza na M23 Rede Tabara ikabihanganye na CNDD-FDD n'intwaro ya Ndayishimiye ivyo ca biha rero insiguro Ndayishimiye mbega na excuse na legitimité yo kuja kurwana muri Kongo voilà tugire igihugu cyangire ico kintu nari no Irashatse kukwishura Madame Clarisse legitimité yo kuja kurwana i Kongo isiyo nyishu yotuma iyihereza ubutegetsi bw'u Burundi ngo bugiye kurwana i Kongo parce que buriyo deja sinzi ko muri ko muranyo turakumva Albert donc ubutegetsi busanzwe buriyo ntayo nyinshi yotuma ngo babahaye legitimité basanzwe bariyo banashaka bagiyeyo ku buryo cyatumye bagenda yarabisiguye harabayeho no kudakurikiza uko icyatumye bajayo ati nibaza ko iyo nyinshi ariyo yotuma igira mugabo naho ushobora kuvuga ati sibivugirwa ngaha umuntu ashobora kubitahura hari ibintu bitavugwa ukabibona ku rubuga urumva naho umuntu aba atishyuye muri uko kutishura aba ari nyinshi urumva rero nko ku rubuga nk'uko Ndondeza yarahejeje kukwishura ngira ngo ntawe turabona komika M23 ivuga ati twe twatanye mu mitwe na Rede Tabara canke batubangamiye canke za Rede Tabara ivuga ati M23 yatubangamiye mugabo ivyo vyoha Ndayishimiye excuse na legitimité yo kuvuga ati twebwe abariko barahungabanya umutekano mu Burundi ni Rede Tabara ifashanya n'abakongomani no muri M23 urumva turabivuna tukabisanga niyo bari kuko bari ku muryango wacu yego inyishu yiwe ni
kubera yavuze neza avuga ati je sindi umuvugizi ni analyse yiwe personnel umba umuntu arayubaha uko nyene na jewe ivyo nagize nuko navuze nti yaba nari ndose umuvugizi namubaza rero nawe ico kibazo reka ndakiguyuza kigutume uzokimubarize nimba kidashobora ari secret akamaro yuko akivugira ngaha atari secret mugabo azotubwire mbo ngaho tubarire mugabo Albert ngaho okay. tubarire reka tuguhe scenario zibiri. Scenario ya mbere ni ego barakorana, scenario ya kabiri ni oya ntibakorana. Wowe utubarire kuri scenario imwe imwe ico wovyiyumvirako. Mbere reka mbere yuko badakorana cyangwa reka mbere yuko bakorana Hera aho ushaka. fashe yuko bakorana ni ukuvuga yuko uravye akarere bafise bamaze gufata ugaca uraba Burundi ingene bumeze donc frontière z'u Burundi bien sûr n'akarere bamaze gufata bakorana umuntu yo kwibaza none ko leta barivuga yuko cyo gutabara Burundi pourquoi est-ce que yo birindiriye yuko M23 yofata la totalité za frontières z'u Burundi na Congo kugira ngo ije gutabara aho n'igihe baba bakorana bavuga ati ko bakorana cyangwa irindiriye yuko peut-être bakora kuri frontière y'u Burundi kuko umenga M23 imaze gufata irashikana kuri frontière z'u Burundi irindiriye yuko ifata ubwira kugira ikiza gutabara Burundi aho n'igihe baba bakorana badakorana naho nuko rede tabare buri kiratubesha kuko nimba badakorana ikaba ifise iri kuri front hagati ya AFC na leta ya Congo n'abayishikiye bose umuntu acaraba ati none M23 iri he pardon leta bari iri he abene umuntu acavuga ati nimba mudakorana muriko muratubesha nimba mukorana qu'est-ce que vous attendez cyari ico kibazo ndacangira iyo nza kuba narose umuvugizi donc sinzi rero nawe yuko ushobora kunyishura en fonction y'izo scenario zibiri. Yego urashobora kuronka inyishu kuri izo scenario zibiri zose kandi nawe mu vyo uriko uravuga urumva kuri yishura. Hamwe baba bakorana ivyo ari byo byose urahure yuko M23 mu vyo ishinzwe mu vyo bavugira no mu migambi yabo hajya aye umuntu ashobora kuba ariko araharura amateritware mugabo ntibarashika no kuri 10% y'ivyo bagomba kuzoshikako. Barafise urugendo runini, bafise ambition manini ya cane kandi mu ambition yabo yose araba igihugu cabo. Ico kintu abarundi bagomvye kwishiramwo yuko hariho abantu bazoza kubatabara ku Kigongwe, kubumvira Ikigongwe, bakaza gusapotinga atari abarundi bakaza kubakorera urugamba rwabo. Ico kintu abarundi barakwiye kugikira bagatahura bakiyakira kandi yuko nta munyamahanga azoza gusesera amaraso yiwe ku bwinshi nk'umugwi waje kuyasesera abarundi n'abarundi bonyene bazoteza kuvyikorera. Urumva wubajije ati scenario ya mbere wavuze ati barakorana en fait uba wadmetse ko babaho sivyo kuko ntiwobaza ati barakorana si hamwe baba badakorana kuko none abatabaho ntibakorana oya mwambari nabajije mugabo mu mbuga oya ndasariko ndakwishura ndagaruka kuri scenario ya kabiri. Wumva umaze kwemera scenario ya mbere ukavuga uti ego barakorana aho ubu umaze kwadmeta ko babaho kuko abatabaho ntibakorana. Igituma wishuye no muri iyo scenario urumva ukavuga ati nkeneye kumenya ko bakorana nuko ubu uri kuvuga abantu babaho nta intérêt n'imwe dufise nk'abantu batanazinanye abantu benshi n'abantu twagiye tumenyana kuva ntanguye kugira ama space nkavuga ibya leta bara
abantu benshi baza kuvuga n'abantu bari bayizi banayizi kuva n'imbere yanje. Nta bubasha mfise jewe bwo kuvuga ati je ngira niyemeze kuja kubesha kwibaho hama ngo ce ndonka n'abantu baza kuyivuga. Ivyo bintu navyo noronka. Simbona tureke ko nta n'impamvu n'imwe yoba ihari yuko bivuga gutyo ngo nzi ndemeza abantu birabaho itabaho. Nubwo noronka izo nguvu zo kuza kwemeza abantu kwibaho, sinoca ndonka n'abandi bantu baza ku munsi bashasha. Scenario ya kabiri ko baba badakorana, vyoca bisigura rero yuko ngo turiko turababesha itabaho. Abantu barashaka kuba badakorana mugabo kuri ico kibazo mwanyumvise nabi. Kuri ico kibazo mwanyumvise nabi, sinavuze ngo twaba turiko turababesha ntibaho. Umuntu ashobora kubaho ku mpapuro. Je ndashobora kugira projet ntangira societe iri virtuelle cyangwa iri ku mpapuro, abantu bakaba ari virtuelle ata n'umwe babona physiquement. Donc ndashobora kuba ikaba ifise abanywanyi mugabo batari kuri te cyangwa kuri te atari hanyuma yareka kubaho hagaca habaho amaspace ku munsi y'abanyamurenge y'abaki bose n'abarundi bose biriko baravuga ikintu kitabaho. Hagaca habaho leta y'u Burundi yongereza budget y'igisoda isigura yuko iteza kurwana na leta bara no kwitagwana na leta bara gusa. Hagaca habaho abantu oya ivyo bintu umugani wa Bob yamye karabivuga aravuga ati umurundi uno munsi adafise amakuru ya leta bara nuko nawe adashaka kuyamenya. Ubundi ushaka kuyamenya wese leta bara bari iruhande yiwe. Umuntu akiriko arakekeranya yuko yoba ari ikintu kibaho kuri projet ku mpapuro, ukuri ivyo bintu yaba vyashoboka yuko ikintu kiriho juste ku mpapuro canke kuri projet, ntuba wumva kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu abantu bariko bavuga leta bara, kuko ibibaho ku mpapuro ni vyinshi. Burya ugiye uraba mu maprojet y'imigwi igomba kugwanya intwari iri Burundi ikoresheje inkoni, ugiye uraba ku mpapuro ni nyinshi mugabo hariho umwe ugumuvugwa. Kubera iki? Kuko ari wo yoba yanditse ku gipapuro yandika neza gusumba abandi, canke yoba ivuga amajambo meza gusumba abandi, canke yo. Kubera iki? Ikivugwa n'igihari, ikidahari ntikivugwa. Ivyanditse kuri projet ku mpapuro ni vyinshi cane, ni vyinshi kandi n'ejo hazovuka n'ibindi. Ariko ntibizoca bironka abantu, ntibizoca biza ngo bibomboranye haze abantu babivuge, haze abandi bagende nabo bahure navyo bagwane navyo. Abasoda b'i Burundi bagize amagorwa yo kugwana na leta bara, n'uwo basaba ati genda mugwane nayo kandi barakubarira ati reka tugende tugwane n'abandi. Bo nyene barikugura barikugura. Kandi iyo iba ifise imigenderanire mibi muri Congo n'ayandi ma movement canke ari ntoyi canke iri faible, vyari kuba vyoroshe kuyifuta. Sinoza ngaha ngo ngire space hanyuma ngo tuze tuvuge ingene vyagenze ivyo leta barayaciyemwo. Tuzi neza ko hariho abandi b'abanyamurenge biza gushavuza kubera yuko hariho ububeshi bwinshi bwagiye buhaja ku mvo izi canke ziriya, bakubakira ku bubeshi baca bashavura kandi bagashavura tubizi. Tuvuga duti turiko tuvuga abantu nabo bafise ibigwanisho bashobora guca dinabashavuza bakagenda kubatera. Ivyo tuba tuvuga ngaha vyose birumvikana, biranashikana kure. Ni ukuvuga rero Albert, wowe ukiri kuribaza ivyo bibazo ahubwo ni vyiza ukomeze uvyibaza, kandi ntubibaze twebwe gusa, ugende ubibaze n'abandi benshi. Ugende wegera abasoda b'i Burundi bakubarira ati nibaho, ugende wegere reka ndondeza dufate irya scenario ya mbere mbari irabaho, hama bafitaniye imigenderanire myiza na AFC M23. Bon, reka rero nshinge iyindi parametre dufate yuko AFC M23 ifashe ubwira, donc frontiere yose ya Congo n'u Burundi ibaye contrôlée par AFC M23. Ni igiki kizokurikira ca leta tabara?
kumva iri iri Kongo ikaba ifise abantu bafitaniye imigenderanire myiza bafashe Kongo bakaba batubwiye ko bafise basangiye umwasi muca mutwizeza iki apropo yo gutabara abarundi hari hamwe ubwira ivuye mwumva parti yose izobifashwe none leta izoba yiteguye gutabara abarundi cankwe bizoca imbere gute? Albert, ugenda urabe muri historique, ugenda ukurikire n'ibiganiro twagize imbere. Ikintu uzoza gusangamwo nuko aho leta barayagiye iterera i Burundi ntiyagenda ica Uvira. Igihe cose inzira yinjira mu Burundi ntici Uvira gusa. Hanyuma ico kintu Uvira si mu Burundi. Hari ibiganiro nagize nakurikiye ndumva yuko leta barari igitero ivuga cyo mu Gatumba cyo mu Cibitoki za Nyamitanga byose biri wumvise no mu Rumonge ni koteri inzira zici Burundi ni nyinshi kandi noneho nkuko nabikubariye ntabwo sinzi ko ari ibitero muragira biva barega nico kibazo nakwaje basangiye umwasi none mu gihe basangiye umwasi webaza yuko bobo atayentere nimwe bafise yuko uwo basangiye umwasi rega bobo nubwo bofata Uvira barashobora guca bugara ama frontiere wibaza ngo bazoshika Uvira ngo bobo nka M23 AFC twigwaneho baca bagenda ngo bagiye kwinjira mu Burundi kubera ko iryo barabagishirako nyumva ko kuri bo ari ibintu biza kubicira n'urugamba rwabo hatari abarundi bahagurutse bahari bavuga bati natwe tugiye gukora ivyi Burundi bazofata Uvira bugare frontiere period. Oya rega je siriko ndavuga ivya M23 canke ivya AFC mvuga vya redi redi Burundi redi yironderere mu Burundi abenshi bari Burundi. Okay, abagwanyi bari Burundi abarundi barabakira bakabaha amazi nimba atayiri Kongo rero nimba atayiri Kongo ibibazo nabajije Jorotire kuko sana pado Kongo iriyo nakongereye donc rero M23 yafata ajya ikaba yirukanye abakongomani n'abarundi na FDLR n'iki byose hama bakabasangiye umwasi na leta bara iki leta bara uci duprometa umunsi umwasi wabo yoba avuye ikongo yirukanywe hama bakaba objectif ya leta ari gutabara igihugu niye promesse ngo tugire okazo burya rero ko turiko tuganira ukaba utari kuvugana n'umuvugizi wa RT reka ndakwishure nka jewe Pamela siko kuko n'ubundi ndiko ndakwishura nka jewe nyene ngomba wiyumvire uti mbega igisoda cy'i Burundi kirakomeye cane gose gusumba SADC cyane kirakomeye gusumba SADC ifatanye na bajya bamercenaire bari bariyo igituma igisoda cy'u Burundi cagumyeyo SADC igataha ni kubera iki hari impamvu none SADC ntiyari yahamagawe na leta ya Kongo ntiyari zisanzwe kubera ikigwana iri kumwe n'igisoda ca Kongo SADC igihe batashe bagenda bazinze imirizo bagenda bamaramara baca mu Rwanda baca hehe wabonye ibigwanisho bari bafise igisoda cy'u Burundi kirabasumba hari impamvu igisoda cy'u Burundi kiriyo ahubwo ikintu nk'abarundi mukwiye gutahura nuko hari naho wosanga leta tabara ivyi igakuraho ziya nzego z'i Burundi uko bagakurayo kirya gisoda cy'i Burundi kiri hariya kuko hari impamvu kiriyo abo bose baratashe bakabatahana ugasanga hariya niyo biciye byoroha gusumba nuko gusa hari abarundi babashizemwo yuko inyishu iteza kuva mu nzira imwe ariko mushobora kuraba mukavuga ati hari naho wosanga leta tabara rije gufasha kugira ibibazo biri hariya bikoreke kuko igisoda cy'i Burundi hari impamvu kiriyo Albert wewe ubyiyumviriye wibaza ko igisoda cy'i Burundi gikora iki hariya muri Sud-Kivu
kandi Sadek yaratashe wibaza ko ari kubera iki Gambere kubera bakomeye ntavyo nomenya mva ivyo biri muri politike nibaza ariko abo bari ku rubuga barede kumwotubwira mukatubwira ati oya igisoda cy'i Burundi wewe wibaza ko gikomeye gusumba Sadek ko cagumyeyo rero fete yuko cagumyeyo nkeka ari uko gifitaniye amasezerano na Kongo none Sadek nta masezerano bari bafitaniye noba ndakubesha ndakubwiye ngo ibyabo ndabimetiza n'ayo masezerano ntabona niho rero ukwiye kwibaza kubera yuko ko twumva hariya abantu bari hariya mu murenge baje no mu biganiro ngaha bakavuga yuko bobo bacunzwe n'igisoda cy'i Burundi mugabo ntabo twumvise baza bavuga ngo bacunzwe ngo na Sadek erega ibibazo byose umbaza canke iki twari turonsa akaryo ko wabuze ati ubashikira ubikurikirana hafi utabizi uwo tubarizo umuvugizi tukareka kwibaza byinshi nimba umuvugizi nawe ariko arumviriza birashoboka nuko bidashoboka akazoduheza inyishu cyangwa akaduga akaduha inyishu atariko arumviriza ukazobishikiriza ntitwirirwe turabibaza ngo kubera iki n'iki oya inyishu kwanza ndazi ko nuwaje arungitswe ava ku rugamba na kamarade yaje n'ivyo yaravyeshuyeko leta bara ntuzokumva ngo haje ngo baragiye hamwe ngo baragize conference de presse ngo na AFC M23 ngo bagira bavuge ko bakorana ngo kugira ngo bafashanye ngo bagiye gutera Burundi ivyo bintu nta namwe byakabaye nta naho bizopfa bibaye ntunabirindire ko nta nindi nyishu nibaza ko uzobironkera ahubwo wewe ushobora kubipfuriza bose gushika kuco bahagurukiye dushobora twese kuvuga duti turabipfurije aba AFC M23 twigwaneho bashike kuco bahagurukiye aba Red Tabara bashike kuco bahagurukiye kandi batarinze gucanamwo batarinze kugwana kuko nta mpamvu nimwe hari ko bagwana kuko bose bariko bakora ibikorwa bikenewe kandi bizofasha abantu bahaba muri ivyo bihugu byose ariko nta ayo masezerano canke ngo bagira bavuge ngo barakorana ivyo ntihage n'ubirindira nibisanzwe ko AFC bavuga bati turashizeho AFC M23 twigwaneho nk'abakongomani bakavuga bati tugira duhabuze etat de droit mu gihugu cacu turagiye hamwe bakaja hamwe nk'abakongomani mugabo etat de droit barondera niyo mu gihugu iwabo natwe nk'abarundi ahubwo wovuga uti ejo hakazovuka uwundi muhari w'abarundi eske leta barabazokorana nico kibazo tuba dukwiye kwibaza oya mufaso jewe ntumpindura ivyo navuze cyangwa ivyo nabagize yari suggestion yari suggestion ivyo kurabaza ntibizo nta nyishu yindi renze iyo ndiko ndavuga uzokumva kuko nta sase nimwe vyoba bifise reka ndabisubiremo neza muri 20 seconde kugira uvyumve neza je navuze watubwiye yuko batagwana kandi basangiye umwasi bo baharanira ivy'iwabo Kongo namwe muharanira etat de droit mu Burundi cyanavuga none ejo bofata les frontières zose za Kongo donc buviri kavamwe kuko niyo yitwa musigaye kuri kote ya frontière y'u Burundi ejo mukaba musangiye umwasi mukaba mwe muharanira ivy'u Burundi mukaba bavuze ngo hariho parti iri Kongo ndiko ndegeranya les données zose kugira ikibazo gitahure neza hakaba hariho n'iyindi données bambe n'abandi basirikare ba rede bari Burundi n'abari Kongo frontière ikazobifashwe n'abantu musangiye umwasi mwebwe umwasi mukawita ubutegetsi bw'i Burundi ubuhe amaboko imugongo abarundi ubu rero ile frontière zifashwe zose n'umuntu mufitane musangiye umwasi none mwebwe mwosezeranira iki ati hamwe iyi ntambamyi iyo bivuyemwo duce dukora iki ikurikira abarundi bazoba bageze gutabarwa cankwe hazoba hakiriho izindi ntambamyi petete zizova mu nzira mu bindi bihe kugira ngo mushobore gutabara abarundi
ikibazo cy'iwanjye ntuze kugishyira ngo amasezerano unashatse ngo eh mutwereke amasezerano ari hagati ya rede na M23 oya je nshatse ko vuze umusangi y'umwasi hama bo bakaba bavuga ati turiko turwanira ikongi wacu ejo frontiere z'u Burundi zose zofatwa no muntu musangi y'umwasi kandi mutagwana bisigura yuko naho bitaba bivugwa mwa mufitaniye imigenderanire myiza none umunsi wokuramwo iyo Uvira ikibazo cy'u Burundi kizoba gikemutse rero izoca ivuga ati rero reka rero niyo kite bimwe nemera abanyagihugu pour dire yuko nibitaca biba umuntu ashobora guca atangwa gushyiraho utubaza twinshi avuga ati bwa bundi b'abantu ntibitugana reka ntaco uzokomeza uzoronke ivyo ari byo byose ibizoba byose biri muri kazoza kandi kazoza ni umwigisha mwiza cane burya ngo ikintu citwa umwanya ni umwigisha mwiza rwose ivyo byose tuzoza tubibona ariko uko biri kose abahagurutse kugira bagwanire leta de droit y'u Burundi ntibahagurutse kugira ngo bagwanire frontiere ya Congo n'u Burundi canke ibintu vy'uko ni ukuvuga ko ibintu byose bizoza vyita imbere bazoteza kubitorera inyishu nk'uko bamye babikora muri kahise motivation yabo objectif yabo bazokomeza bayirondera uko biri kose aba uno munsi iyi ngorane canke iyindi izovuka mu nyuma objectif azoguma ari imwe ari uko haboneka etat de droit mu Burundi harabaho ibintu biza bicereza hakabaho ibindi biza bisaba guhindura strategie ivyo ni ibintu bisanzwe cane rwose ni ibintu bisanzwe bitanakwiye no gutera ubwoba n'uwundi muntu yego yego Clarisse ntibaza ko twagira yego Sari wari ufise ico gira wongereko hama abantu b'Imana uruvyaro ruriko rurampamagara twayaze turayaga umwanya munini reka mave ngenda kuraba abana Sari nibaza ko ukongera ko ico ushobora kongerako canke yego twumva Jisiane yego nico nagira nongereko babarira mu kanya nenda bacireho ko natwenze ukuntu turiko turavuga nka Albert yaguma avuga ngo mwebwe ngo rero itabara n'igiki yo kwemerera abarundi nkaho umengo nawe si umurundi ahubwo twokwibaza ati mbega twebwe abarundi n'igiki turiko turakora kuri ivyo za M23 mpereye kuri zirya scenario zibiri ati bakorana twoca tuvuga yuko M23 izo niyafata Uvira urumva imiryango izoba yugurutse nkuko wamwishuye kandi na Jonali nabivuze M23 n'abakongomani bavanira agateka kiwabo M23 nimba no munsi itarafata Uvira ntawuzi nimba ari uko vyayinaniye canke ari ukubera izindi mpamvu kuko turabona n'ubundi haraba ibiganiro biragorana gushika ino saha ariko baguma baganira twirabiye ko no mu Burundi Albert leta zahahora zararahira zikarenga ku masezerano ku byo bavuganye n'ibiroberi vyagorana kijya gihe ariko bihera abantu baganiriye rero na M23 no munsi ku nyungu zabo z'abakongomani ntivyotangaza yuko bashira ku masezerano n'abakongomani bagenzi babo canke naho nyene n'abatushika ku masezerano n'abakongomani bagenzi babo bigashikaho bafata iyo Uvira hanyuma nk'igihugu ku kindi bivanye n'inyungu bafise bigashikaho abarundi baca bavuga ati harabavye donc ijya leta ya CNDD-FDD igacigiranira ibiganiro na M23 na leta ya Congo muri ico gihe ntibisigura yuko ibibazo vya leta tabara byacu by'abarundi reka tureke kuvuga ngo leta tabara ibibazo by'abarundi bizoba bitorewe inyishu aho oye nkacangaruka no muri kahise eka mbere no muri kubu turibuka mu matora ya 2010 CNDD-FDD bwa mbere yivye amatora igatangura kwangaza abantu ba mbere bacinyiza ari naho mbere na leta tabara icitwa Front Gutabara yavukiye ico gihe CNDD-FDD yari ibanye neza wari wavuze ngo frontiere z'u Rwanda zirugaye bari banye neza n'u Rwanda sukuvuga ko mu Burundi hari etat de droit mugabo bivanye n'inyungu z'ibihugu turibuka president yaje gukeza Nkurunziza yari president w'u Rwanda hajya mu kigobe hose hari hacunzwe n'abasirikare bo mu Rwanda donc ivyo oye n'ibintu biraba n'ibihugu ku bindi ntitwoca tuzerinze canke ngo turera amaboko ngo rero tabayira korana na M23 canke ntibakorana
kuri senariyo ya kabiri nayo yo kuvuga ngo badakorana ngo rero tabara ngo ni igiki yo kitwemerera, mbega ikibazo twebwe abarundi nyabuna ni igiki turiko turakora, ni iki turiko turakora kugira ngo koko tugarukane intwari ibereye mu Burundi, koko dusubiza agateka igihugu cacu, koko dukure agasuzuguro akagaye ibintu vy'amacakubiri afatiye ku ntara, afatiye ku bintu vyose vyandagutaka, ibintu vyose vyabaye. Ikintu conyene rero tabara ishobora kwemerera uno munsi abanyagihugu, ishobora kwemerera abarundi, nuko itazohengeshanya kurwanya intwari ya CNDD-FDD, ubutegetsi bubi, kandi ikagarukana ituze mu gihugu, igakosora amakosa yose yakozwe atari yo kuri CNDD-FDD gusa, ariko n'amakosa yose yabaye muri kahise nayo ashobora kuba dushikanye ngaho uno munsi abarundi bafise ibikomere twumva uno munsi hirya no hino bivanye n'ivyo twabayemo muri kahise. Nico conyene tabara ishobora kwemerera abarundi, ahasigaye naho iwacu nayo kuvuga ngo ejo canke hirya hejo ngo bazokwicarana, barashobora kwicarana vyose, ibintu vyose bigira igihe, ariko ubu ntitukiri muri les années 80 canke 70 aho ibintu vy'amarebellion vyari vyoroshe, ugakrera rebellion ugaca bakukonu ugashironka reconnaissance mondiale. Ubuye rebellion yose yadutse hariho hose bayiklasa muri Nations Unies, bayiklasa de terroriste naho itabaye de terroriste gushikaho yikomeza ikagira rapport de force. Ivyo rero nivyo twebwe nk'abanyagihugu, twebwe nk'abarundi ngaho turiko turaganira no munsi dutegereza kubaza ati ko dukora iki kugira ngo dushike kuri iyo ntambwe, sino ibisigaye nawe urumva avuga ati badakorana, urumva jewe sidimwe nimba ze numva umengo ntitwona bitebako cane. Voilà, tugira ibyo kandi tubandaye tucitangira tucitangira ijana kwijana GCN. Ego ndabaramukije ndanyarutsa ugeze nyarutsa kugira ngo twumve n'abandi bantu, umwanya wabaye muremure. nta majambo menshi mfise mvuga, amajambo mfise nk'amajambo abiri y'inkoramutima, nayo kuvuga yuko haje kuvuga tabara canke ndayigwanye, mugaje kino nshaka kuvuga niki nicuko muntu wese bahagurutse nka tabara mugahaguruka mutegomba gutabara Burundi, courage, turabashigikiye kuko mwarahagurutse, n'ubundi azohaguruka inyuma yanyu afise ivyo vyumviro, kuko twese twicara ngaha turira rimwe tuvuga bimwe, aho bipfira umengo sinzi ko tubisigura nabi, sinzi mugabo twese tuvuga ngo dushaka gutabara Burundi, gushaka gukuraho intwaro mbi ya CNDD-FDD. Mugabo ukwivaho ngana uko tutavyumvikana ko mugabo benshi ivyo bavuze ko benshi biyumvira ngo gufata umuheto kuko ibintu vyose twarabaye ko bidashoboka. Rero ko tabara yafashe inzira yo gufata umuheto, abatayishigikiye barehe kuyivuma, barehe kuyituka, barehe kuyivuga amajambo atakenewe, udakeneye icyo aterera yinumire, niyo mahoro yaboneka azoyasomako. Nayo Kongo ni Kongo, Uburundi n'Uburundi. Nk'umuntu avuga ngo bareze tabara canke ngo ba Kongo ritabara n'abarundi, nazo ko atari abakongomani canke abatanzania canke abanyarwanda n'abarundi. Abo barundi rero bagiye hamwe bakagira nibagira ico bashikako, ayo mahoro tuzasomako, tuzoshobora gica aterera. Mugabo ntiducanemwo, ntiturigo turavuga amajambo badakenewe. Je mbona yuko atakamaro uriye yuko uja guca inguvu abantu n'ibiki, tuma winumira niba udafite ico uterera kugira ngo bashike kuco bariko barajako. Hanyuma naho nibatsindira ayo mahoro, abantu bose bayarondera, hanyuma utaco yaterereye azoyasomako. Mugabo ico novuga uno munsi baraguze barafata ngo Red Tabara ngo M23 ngo abakongomani, twivugire twebwe nyene, kuko abakongomani bariko barihagurukira, bariko barironderera intuze y'amadwa yabo, nawe turondera iwacu. Sinumva ukuntu rero tugomba tuja kuvuga ngo M23 kongomani babe Kongo. Reka tuvuge twebwe, niyo tuvuge twivuga, tureke gutahamazwa na Kongo canke n'u Rwanda canke nahe. Ingorane nitwe tugowe Kongo ifise ibigoye. Uno munsi bariko barihagararako, uno munsi barafise aho bageze bariko barumvirizwa. Mugabo uno munsi twebwe tumeze nk'abana b'imbeba. Urakoze. Ego, pardon Ndondeza, urakoze Jesse. Ikindi gihe urashaka nongereko kira noneho sinibaza ko Albert yicaye gahaye ngo nuko yitaje ngaha n'ikintu kitabaho, nuko nawe yabizi ko ihari igitari gukivugwa. Ego, James. Allo, yewe muri inshuti yanje nawo neza. Ego, urumva amajambo yanje si menshi cyane. Urumva mbere ku kintu ikiguzi ndeka mbere ku ntuze kuri titre Tabara, ikiguzi co gutabara ku Murundi n'abarundi canke hanze.
okay. ikiguzi co kudatabara. Merci beaucoup Shakiti. Kudatabara para kudatabara ni ikintu bikomeye cyane la différence et donc la nuance est de taille. Kudatabara no gutabara urumva voilà c'est diamétralement opposé. Okay, kudatabara. Okay, dutabare rero ico kintu ndagushigikiye cyane. Hama ikintu nagushikira wewe ndakikubwira hama ndavuga n'irindi mumbabarire cyane gatoya. J'entrevois yuko wewe uragerageza kuba hagati y'abantu bose hama ikindi naco uragomba kutagira icyo bita proselytisme. Ni ukuvuga yuko uvuga uti uyo muhari ndawuzi mugabo si je ndavugira en fait icyo bita kutagira proselytisme nibuka igifaransa nzi uko mba mu Afurama mvuye Ifurama ubu kuva imyaka 20 umva ndagerageza nanone donc na proselytisme urimo uragerageza no kuri pe je ndagukundira kuri ico kintu kose. Bon voilà ncangenda kubabwira nabo turi kumwe bose ndiko ndavuga nabo wenyene. J'entrevois certains artistes peintres ico bita artistes peintres dont quelqu'un que tu connais, un garçon que tu connais, un artiste peintre à côté, qui fait de la peinture à côté. Bon, ivyo ni différence ariko ndavuga mugabo abona ndadere saluer. J'angenda. J'entrevois yuko vraiment c'est une clairvoyance ngaruka iwawe vraiment ndayikunda cyane uragerageza pe nukuri pour réconcilier abarundi qui partent dans tous les sens en toutes les débandades uragerageza iyo wowe utwa dufite abantu 3 4 5 ngira vyogena neza nidufise benshi sindiko ndago mashugwe je suis pas habitué à faire cela. Je ne suis pas de ce genre de personne comme ça. Bien. Ikindi rero urumva odera dufite retorike y'abarundi baza bakavuga abandi bakavuga bakagira iki biragoye regariya abarundi nous sommes dotés turafise ico bita ndakunda kubivuga kandi j'y crois fort comme faire ni ukuvuga yuko abarundi savuniki n'abanyarwanda ces langues là ni malangue akomeye cyane ces cultures là ce sont des cultures très fortes urashobora kuvuga ibintu ubundi akumva ikindi hajye umuzungu wo muboheraho nyene atamenye ico uriko uramubwira cyangwa ukavuga ivyo byose bakagira ama traduction à côté de la plaque. Donc rero mugabo ce qui se passe c'est ceci. Mes amis, noneza aussi parmi aussi nous connaissons, tuca twihengeraho nyene. Donc on se piège déjà nous-mêmes là-dessus. Abazungu umva baradupiège oui, urabizi comme journaliste n'abandi abo babo sinabizi cyo bakora cyangwa bagize kibarbe I don't know. Ben voilà. Mugabo wewe wenyine naziko wabaye mu journaliste akomeye cyane nongaye mu Birigi. Donc urazi babirigi ngene bamize ils se sont piégés mugabo hari ikintu gikomeye cyane rero cyabaye nuko abazungu imbwa y'inzungu rero ni hamwe bakubwira ngo inzu abazungu urumva baca bakorana ensemble contre tous les peuples du monde. Tous les peuples du monde nico gituma dufise mu ntoki hanyuma bo babirigi rero ngaha tu les as vus tu les as côtoyés urumva ngaho ubu niba dushize muri ngorane turiko turagerageza toi et moi nabo bari ngaha kugira ngo turabe nyene la société burundaise rwandaise umva nivuze ivyo batutsi n'abahutu urumva ndazi ko biguhereta cyane kuko ushaka ni societe apese twese turi kumwe ndabizi ico bivuga. Mugabo next time hari ikintu nzokubwira ngaha mu cibuke zobabwira ikintu nakubwira la troisième voie wowe nakubwiye ikintu cya troisième voie je nzokubwira ikintu ciko ufata une idée urabona de ifise sa ntuze force zitandatu ifise zibiri de sino kiba ni pièce
dès le verset 6, nzokwereke comment nous sommes piégés en termes sorry mes amis n'abana bashitse bavuye ku kazi bon rinde donc nzobereka la démocratie piégée ivyo vyose turavugana ngene avec les dés je vais vous démontrer avec une idée si passe yuko twoshobora gukora autrement hama kandi ugasanga les dés sont pipés donc je sais bien que tu n'es pas vraiment dupe je sais wewe ndondeza tuvuge gutyo we n'abandi turi kumwe benshi n'abandi benshi niwe bobo n'abandi twigishanye comment sortir de ce cycle en sachant ubwo turigishanye comment sortir de ce cycle de violence de ce cycle de mécompréhension non compréhension comme ça tout simplement ngabereka avec une simplification aussi simple tu j'attendais izo kintu ni next time nakwemereye zokubwira tuzovugana voilà en fait ni habya byabakubwira reka ndagwe prélude cyo bita prélude bariko barakubwira ngo la minorité ça n'existait pas toi habites en Belgique on ne parle jamais de minorité en fait haraba flamand na walo hariho une certaine minorité numérique tuvuge aba germanophones mais on ne les appelle pas une minorité quand on commence à parler de minorité donc là où ça tue la notion de minorité là où ça tue où c'est poisonneux où c'est ikintu gikomeye kibi cyane ino hamubirigi ntibakubwira buri minoritaire non tu appartiens à cette communauté umaze kukubwira ngo uri minorité tu es un numéro un chiffre tu es réduit à être un chiffre ça nakubwiye ko on parle d'une troisième voie non on ne peut pas être réduit à des chiffres non jamais donc il faut twumvikana ku kintu kimwe jewe ndabizi mu Busuwisi ntibakubwira minorité nta no muri Amerika hari ibintu bavuga ngo yakubwira ni minorité numérique twebwe iwacu afite une minorité numérique est réduite à une minorité ethnique et vice versa et ça marchait pas urumva aho kantu nagomba kwintroduza kugira next time tuzovugane kuko tuba turi ngaha kugira twishanje kuko j'ai beaucoup apprécié la dernière fois ko twavuganye no kuri j'ai beaucoup apprécié no kuri sinataye mwanya nakubwiye ndi essayons something else something kindi bon voilà la troisième voie la troisième voie ni bon la troisième voie je n'en vois pas moi ni ayo nsinzura mugabo nakubwiye ndi nariko ndiyumvira ngene trop positionna nos idées autrement voilà je nibaza ko noba ashoje aha hama turi kumwe cyane yego urakoze James none izo idée zindi zo gupositiona autrement tuzipozitiona autrement ya leta bara canke autrement muri leta bara okay ikintu mbaje ni cyiza cyane hanyuma ncangaruka hahandi urumva ishobora gukunze kimwe nozeya ndondeza nuko uvyuka ariko utemba ukavyuka ugaruka handi écoute je urumva buriya numengo na vuze ibindi bitari muri bya leta tabara navuze ibindi vraiment kine na voir niyo washaka mvuga ibya leta tabara nukuri pe novuga ibyo nibaza jewe mugabo urumva nukuri pe mbare cyane kuri ico kintu leta baraje ndayizi narabaye mu gatoya nakubwiye gatoya turiko turaganira ushaka yuko novuga ikintu nakubwiye ndinde bongera James ndabona bagombye kuganira peut-être na jewe gusumba ku mugabo ikiganiro urabona ingene titre yanditse ko hejuru
okay reka ndayibona tuze tuganira ku byo turiko turaganira ko muri uno mwanya urabona handitse ati retabara reka ati ikiguzi co kudatabara ku murundi aba mu Burundi canke hanze reka ngaruke ngaho oye kandi j'aime bien yuko umuntu wese arokadra iwofi watoye sujet il faut ko umuntu raconte sa vie qui n'a rien à voir avec cela ico kintu ndakikundira ndayikunda n'umuntu abikora gutyo oye na jewe ari je natoye sujet ndakurokadra sino abantu baca bagenda en débandade voilà retabara ikiguzi cyo kudatabara ku murundi barundi canke hanze bon urumva jewe pe reka nzogaruke kwe nabitoye neza ukundi kuntu navyiyumviye neza cane simba mvuga du n'importe quoi retabara no kuri sindayizi cyane sinzi nico mugo hari ikintu kubagira kimwe voilà reka ngaruke ndagwenda gabuza imagine retabara basi reka nakubaza bon quand même ndasubiza la géopolitique quand très 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 fort n'ubu nariko ndavuga n'abantu benshi kandi sindanavuga n'abantu harimo n'abasoda n'abantu benshi no kubwiza ukuri yuko retabara hamwe yokorokiri hamwe uyu munsi tuvuge tu ne sais mais je vais t'apprendre qu'est-ce qui est en train de se passer mugo no bandiko devora amasukre y'abantu bakomeye cyane no bandiko ndavuga ibyo ntarinda kuvuga mugisho no kubira reki retabara je sindayibona narigize nabikubwiye usi retabara sindayibona iri en fait c'est un ni umbabare cyane mbabarira James urabona mfashe umwanya munini turiko turayaga nukuri ndumva yuko ufise ibintu byinshi ugomba kuvuga ariko je mbabarira nuri kuraja mu kiganiro turiko tuyaga ko ndagusavye iyi space igira ihere kuko twatanguye kuva imbere ivyo twariko turaganira ko vyari kuri no topic canke bija utuye ino topic umbabarire n'ukuri ugenda uce wugurura iyindi hanyuma uze utuyagire kuri ivyo wariko urayaga uyihe tem hanyuma ubituyagire ko ubitwigisha urumva umaze kumara uno mwanya wose uravuga ukabugezaho leta barantayuzi kandi urumva biraza kungora umbabarire gose unyihanganire wugurura iyindi space canke turahurira mu yindi space canke ahandi hantu tuze tuganira kuri ivyo nyene ushaka yuko tuganira ko ariko hari abantu bicaye baje gukurikira teme y'uno mwanya kandi n'ukuri waronse umwanya wo kuvuga unyihanganire rero urakoze pe ego wakoze gose ku gufata ijambo nawe hanyuma uze ukomeze wumviriza n'ibiganiro tuza tubivuga kuko Bob yabivuze kare yavuze ati umuntu atazi amakuru ya leta barabushwa no munsi Bob aramugaya nibaza ko Bob ntaza kugaye kandi wumva tuvugana uba ufise akaryo ko kubaza ibibazo byose ushaka kumenya hanyuma uyanke uyizi urakoze James reka rero